Yes, turabasuje cyane amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero ni amakuru tugenda tubasomera mu binyamakuru bitandukanye. Ahangaha hari inkuru isohotse aka kanya ivuga ku ntambara iri kuba hagati ya Iran na Israel, aho amakuru avuga ngo aho inkuru isohotse ivuga ngo intambara igeze ku munsi wa gatandatu. Uyu munsi ku itariki 18 z'ukwa gatandatu 2025, ibitero ku mupaka, ibitero ku mpande zombi byakomeje mu ijoro ryo kuwa kabiri. Iran yarashe ahantu hatandukanye, i Tel Aviv no mu bice Israel yigaruriye mu misozi ya Golan. Israel nayo yakomeje kurasa ahantu hatandukanye, harimo kaminuza yitwa Imam Hussein Tehran. Iran yihoreye irasa Weizmann Institute muri Israel. Mu ntambara haba harimo ibikorwa bitandukanye bitavugwa, ariko yenda biba bikomeye. Iran yatahuye ahantu hakorerwaga utudege twa drone n'intasi za Mossad. Iran yarashe indege nini ya drone ya Israel yo mu bwoko bwa HIMARS type UAV, ikoreshwa mu kugaba ibitero. Iyi ndege ni imwe mu zigezweho zikorwa na Israel, ifite agaciro kabarirwa hagati ya miliyoni 18 z'amadolari na miliyoni 30 z'amadolari. Israel ivuga ko yagabye ibitero ku bikoresho biyungurura ubutare bwa uranium muri Iran. Andi makuru akomeye kuri intambara ni amagambo yatangajwe na Perezida Donald Trump mbere yasabye Iran kumanika amaboko nta mananiza yandi ishyizeho. Nyuma Trump avuga ko tugenzura ikirere cya Iran ndetse ko Iran idafite ibikoresho bikomeye nk'ibya Amerika. Trump yongeye gutangaza ko amahirwe yo kwifata ngo Amerika ntijye gufasha Israel agenda agabanuka. Ibi birashyira intambara ku rundi rwego. Abahuti bo muri Yemen bavuga ko Amerika niyinjira mu ntambara bazarasa ku bikorwa byayo. Iran nayo ishobora gutangira kurasa ku ngabo za Amerika aho zifite ibirindiro. Kugeza ubu indege zitwara peteroli za Amerika zirerekeza mu karere k'uburasirazuba bwo hagati zivuye i Burayi. Amakuru aravuga ko ingabo za Amerika ziba mu bihugu bitandukanye bituranye na Iran ziryamiye amajanja. Mu bitero Iran yagabye kuri Israel ntabwo hatangajwe abo byahitanye, ariko imbuga zegamiye kuri Iran zagaragaje amafoto atandukanye Tel Aviv irimo gushya. Bwa mbere kandi Iran ivuga ko yakoresheje misile yayo yihuta yo mu bwoko bwa FAT-1. Amakuru yatangajwe na rumwe mu mbuga zivuga ku ntambara ya Israel avuga ko Iran imaze kurasa misile 400 kuri Israel. Izigera kuri 40 zaguye ku butaka, abantu 24 bamaze gupfa, abagera kuri 800 barakomeretse. Muri Iran abantu bapfuye barenga 450, harimo abasirikare bakuru b'icyo gihugu. BBC nayo kuri aya makuru nayo isohoye inkuru. Umutwe w'iyi nkuru uravuga ngo manika Israel na Iran, manika amaboko atagisabwe, niko Trump abwira indongozi y'ikirenga. Ku ruhande rwiwe mu rukurikirane rw'ubutumwa ku rubuga rwa X ku makonte yiwe mu ndimi zitandukanye, Khamenei yavuze ati Iran ntizokwigera na rimwe yemera kumvikana n'abanyesiyoni. Nta kigongwe tuzokwigera twumvira aba banyasiyoni. Mu butumwa butandukanye n'ubwo yagize ati urugamba ruratanguye. Ni mu gihe kuri uno munsi ugize gatandatu kuva intambara itanguye, Israel yakoze ibindi bitero kuri Iran. Iran nayo ikishura mu kurasa ibisasu bya misile kuri Israel. Mu bucagucagu humvikanye ibiturika ku mugwa mukuru wa Iran, Tehran. Amakuru avuga ko ibitero bya Israel byaguye ku ruganda rukomeye ruhingura ibisasu bya misile
hamwe no kwishuri rifitanye isano n'ishami rya gisirikare rijejwe gukingira ubutegetsi bwa Kisilamu. Amasaha make imbere yaha, igisirikare cya Isiraheli cyari cyasabye abanyagihugu baba mu karere ka District 18 ko ku mugwa mukuru Taran